Iyo mfashanyo yatanzwe n'umuririmbyi Felicien Nsengiyumva Minani batazira Femi abicishije mu ishyirahamwe arongoye Vonecovic yarigizwe n'amakarata yo kwivuza amajana 2 ikaba yahawe bantahonikora na cane imiryango y'abatwa bo muri zone Nyambuye muri commune Isare na zone Rubirizi muri commune ya Mutimbuzi. Umuririmbyi Felicien Nsengiyumva Minani batazira Femi gwishirahamwe Vonecovic arongoye ngo riharanira amahoro ubutungane no gufasha abari mu ngorane zitandukanye. Ahanini twatanguye dushira imbere abana b'abatwa mu kubagurira amakaye, amakaramu, uniforme, tukarondera n'ukuntu twoza turafasha n'abavyeyi babo, twamaze bamwe kubagurira impene zo korora, inkoko zo korora, kandi batari bakezira amaze kugwira, turabagurira amahema. Urazi ko benshi usanga bafise utuzu twa nyakatsi, iyo mvura iguye usanga banyagirwa cyane, kandi biri mu bintu batubwira ko bibanezera cyane, kuko yakavura gatasuye imvura ikabaherera ko urumva batubwira ko banyagirwa kujya kwimiswi bakituna. Si ivyo gusa, turabagurira amasahani, ibikombe byo gukoresha, ibiyiko, ibirato, impuzu. Umva turagerageza uko dushoboye turavye uburyo twa twaronse kuza turafasha. Twahereye aha mu Isare, muri commune muri zone Nyambuye ariho tuvuka, mugabo sabo gusa dufasha, turanze gufasha nabo mu yandi mazone yose agize commune Isare. Ubu rero ni rya mbere dufasha abo muri Mutimbuzi, tuyumviye duti aho ibi vyago bibereye ngaha, ti reka dufashe nabo muri Mutimbuzi, nabakeyi nubwo bo babiri, ntibibura ico bibamarira. Kira none Imana yarafashije si babiri gusa, ubu ni 100. Kandi turabishimira Imana kuko niyo yabikoze. Ivyo bikorwa byo gutanga imfashanyo y'amakarata yo kwivuza byari vyitabwe n'umushinga amateka yatowe aho ibujumbura Ambassadeur Ezekiel Nibigira. Ishirahamwe Vonecovic rikaba rifasha kandi mu gutanga impene, inkoko, amahema, ibirato n'ibindi.